Turabaramukije inshuti bagenzi ba televiziyo ya Homewood TV ndetse tukaba tubahaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko mubona kuri micro muri kumwe na jewe Iteka na Cynthia. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nacyo ncyakindi nyene ni Home Vibes. Home Vibes uno munsi turi kumwe n'umunyakubahwa akomeye cyane, umunyakubahwa atwara societe ikina amafilme nayo nta yindi ni Gi.F.S. Mudukurikirane araza kutubwira byinshi biranga iyo societe n'ibiranga amafilme bakina. Nyakubahwa Perezida wa societe ya Gi.F.S turabaha ikaze mu kiganiro cyacu ndetse no kuri televiziyo ya Homewood TV. Murakoze cyane. Turabaramukije cyane. Yego natwe turabaramukije kandi twaryohewe cyane. Murakoze cyane ahubwo nitwe twaryohewe cyane kwa mwaduha akanya kanyu urya kanya n'amahera ubuhevye. Ngo mvuge nk'abandi bavuga ngo time is money. Nuko nyene Nyakubahwa Perezida turaguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbega nagumye mvuga ngo Perezida sinzi ko mwotubwira akazina kanyu. Murakoze cyane kuduha ikaze aha mu nyubakwa za Homewood TV. Ndabona ni inyubako nziza cyane gose ibereye ijisho. Ego hanyuma je ku mazina abavyeyi bamaye twa Nsengiyumva nkaba mfise andi mazina menshi cyane y'ubuhizi ndonka mu mareresi ariko hinge mvuge ijyahagufi cyane riri muri no cinema reka kuja ku mugaragaro yitwa Amarira aho nakinye nitwa John. Ego ahama Perezida ego wavuze ko ukina amareresi kandi ariwe Perezida wa Gi.F.S. Bega Gi.F.S kubatayizi mu majambo yose niki? Gi.F.S ni The Gift Films Society. Gi.F.S rero ni ishirahamwe rikomeye cyane kandi rimaze imyaka itari mike riko riri muri no mirimo yo gukina amareresi harimo abahinyanyuzi. Gi.F.S ni ishyirahamwe gikwije. Ni ishyirahamwe gikwije kandi rifise bisabwa n'amategeko. Hanyuma nk'uko mwabivuze je ndumwe ndarirongoye kandi ndi no mu bakinyi baryo kandi maze imyaka itari mike cyane kandi neza cyane. Murakoze cyane. Mbega muri Gi.F.S ko hari abakinyi bamwe twari tuzi nk'ivyamamare nk'aba Marlene bona abandi bagiye he tutakibabona? Marlene nubu aricyari mu Gi.F.S naho ari mu mahanga aho yagiye kubaka ugwiwe. Twababwira yuko muri Gi.F.S turabanyamugisha. Turabanyamugisha abo mutabonaha nuko bamaze guhindura etat civile benshi. Urumva muri Gi.F.S muramaze kuronka bako nukuri nabuzukuru tumaze kubaronka. Ndavyumva muri Gi.F.S vraiment murarera neza sukwigisha gukina amareresi gusa n'inderero murayibaha. Justema ico nico kintu twebwe niryo hangiro ryacu kuko muri Gi.F.S ubutumwa dutanga si ubutumwa dutanga kuri mateleviziyo gusa oya ni nabyo tugendera. Nico gituma ubona yuko abigeme bari ngaha muri societe yacu amasore babagomwa gasanga bagiye kubaka izabo kandi nta numwe aratumara amazi. Okay, mbe Perezida ko tunyotewe film Indoto ya gatatu turayinyotewe vraiment muzoyiduha ryari? Ukuri ndibaza yuko abadukurikirana cyane banze kubona coming soon yayo vuba cyane irabashwaramwo kandi izoza itabyoroshe. Narabonye coming soon mbwira terkoba izana bose buti burya n'ubuhinga musanzwe hariho abakurikira amasinema y'abafilipine abahindi n'ahandi bijya siba ngo birateye ubwoba cyane mu buryo atanumwe atobiraba kuva ku muntu akwije imyaka 18 kubandanya ariko kwiraba nta ngorane. N'abana bato kubera nta bitera soni biri murazi ko muri kamera ya Gi.F.S nta bintu by'ibitera soni twigera dushira mu masinema yacu n'impanuro zamazirimo kwerekana ubuzima ngira ngo ijya film Indoto warabonye kisigura. Nabonye muri vraiment amafilme amaze kubona nko guhemuka Amarira Indoto mukina ibintu biriho kuko namaze kubona muri Gi.F.S mukina ubuzima buri hanze vie sociale. Kuko bavuze ngo n'ubuhinga mwashizemo mu Ndoto mbega ubwo buhinga rimwe mwihinyanurira nyene muri
kuko mwavuze ko ari societe muri GFS nimwe muvyigirira canke mu bikoresha ahandi hantu ubagiye ikibazo ciza cyane GFS ni mezo ni televiziyo kandi kongeka na maison de production twe turafise abahinga ngaha n'ababishaka bose turetse kuba GFS yonyene n'abandi turabatumira kugira ngo bashike muri GFS nimba bafise impano zabo barashaka kuza tukabakorera nta ngorane twebwe tubanye neza n'abandi abantu bashaka gukoresha amafilme meza afise amashusho meza gose ibiture GFS yo biherereye he kugira bazobatore vyoroshe GFS icyicaro cyacu gikuru kiri mu Kamenge hafi ya terminus aho benshi bita iwabo wabasigaye ego uhashitse ubushitse ku cyicaro gikuru cya Homewood kikaze cyane rero bakorera amafilme meza afise amashusho meza kandi gose tutandukire kuri filme yawe wavuze ko bakwita ko John ni filme nibaze karamarira mbega John mu buzima busanzwe usanzwe ugurisha abashikawe kuryahari mbo bijya tuba turerekana n'ubuzima buriho sivyo mu kibano canke mu abantu batandukanye nta numwe yifuza yuko mushikiwe canke umwana wiwe canke undi wese w'inshuti magara yuko yoja kugwa mu rudubi abibona urana nko muri ya film amarira urana ko mushikanje Nicole yakundanye n'umugenzi wanje yitwa Frank sivyo burya twama tubwira abantu ntimuje kizire gusezerana ico utazoshitsa hari ibintu abana basa n'abahoha baki ku ntebe y'ishure aho ugasanga umwe muri bo yabifashe nk'ubuzima akavuga ati bientôt ndazi neza ko uyu muntu dufitaniye kazoza kumbure arashaka kuzombera umufasha rumva ugasanga ivyo bintu rero umuntu yarabyishizemwo mu buryo n'uwo ari wese aje kumurondera avuga ati no ndafise uyu wanje buryo nako Frank yagiye ahayisezerana mushikanje aramwemeza neza yuko atawundi ari wenyene mushikanje iryo sezerano yarayibitse arigumana kumbe Frank yagiye yarahemutse acaza afise wundi mufasha Nicole Jesse kumwemera yuko aje kugwa mu rudubi kandi ubona yuko uwo yitwa ko yari yarihebeye umutima wiwe yamuhemukiye yamaze gufata uwundi sivyo nyene ni yihe mpanuro woha abantu baha ama promise abantu ntibayishitse cyane mu rukundo mbo jewe no hanura abantu bafise izo ngeso kandi ni benshi cyane yuko woreka gusezerana tutazoshitsa ubona yuko ikintu utazogishitsa reka gusezerana kubera uvunye umutima urana ko Nicole byarangiye yiyahuye bivanye nuko Frank yamuhemukiye byerekana yuko yarafise urukundo rumwe atari rwa rukundo rw'ubujyajya kuri Frank rero aba yuko umuntu wese yoreka gusezerana ibyo adashitsa icyo usezeraniye umuntu kazogishitsa kugira ngo wa muntu azobe havuga ati jewe naka turi kumwe je nibaza ko ivyo bintu bititura n'urukundo kuko iyo umuntu amaze kuguhemukira nizera ko wa wundi bahemukiye naho azokundana n'uwundi nibaze ko atazoguma mwizeye kuko icyizere gica gihera muri uwo muntu ego kabisa hama president inyuma y'iki mamarira ni iki muriko muradutegurira mwitege ni byinshi cyane muri GFS tuguma dukora amafilme turafise ni menshi cyane vuba cyane nababwiye yuko kansuni ya filme indoto ya gatatu maze kuyironka kandi bitarambiranye iraja ku mugaragaro hakaba n'iyindi kandi iri kuri tele mu misi mike uyu mwaka twarabasezeranye ko muzoronka amabombe tuzoturira kabisa Imana yaje imbere president nta mbamye mukunda kugira nk'iyo muriko murategura filme muraronka aho mukinira mwipfuza canke mukajana kamera ahantu hose mwipfuza intambamyi muri filme ziriho kandi ni nyinshi cyane ariko muri zo ntambamyi nyene turagerageza kwitanga kugira ngo turabe ibishoboka byose tubikore ariko twizera neza yuko mu minsi iri imbere umuvyeyi wacu ariwe leta izobona ibikorwa dukora hanyuma
ikaturekura ibibanza bimwe bimwe twabishikamwo twidegeye byatakibazo ego turavyizeye. Rero muri Gi.F.S muracakira abakinyi canke mufise benshi nyene? Bo muri Gi.F.S nta ndambi dufise. Turahamagara umuntu wese yifuza afise impano yiwe yuko yoza kuko wumvise ko ari umugwi w'impano nyene urumva gift ni impano sivyo ariko hamwe nuko kuza hari amategeko agenga ishirahamwe urazi ko atashiramwe ritagira amategeko umuntu wese aje tukabona yuko afise iyo tala yuko ashobora kumwakira muri Gi.F.S nta ngorane turakorana upfa kuba iyo mpano yifise ego Gi.F.S nta kivugo yo bifise Gi.F.S ako none umaze kumva yuko ari none imaze kuba gift no ushaka indi kivugo nyabaki abanyempano bose turabatumirira twe muri Gi.F.S vraiment ibintu bimeze neza ndibaza yuko aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka ndetse no mu makungu ya kure benshi barakurikirana ibikorwa byacu kandi barazi ibyo dukora kandi benshi barashima kandi nyene abarundi barakurikirana ibikorwa byanyu cyane neza cyane n'abanyamahanga nabonye babishima nyene neza gose ego neza cyane rero amafilme ya Gi.F.S uyashaka kuyihesha mbo amafilme ya Gi.F.S biroshe cyane gose kuyaronka ufa kugenda muri YouTube ukandika Homewood TV ubwo nyene utangura gukurikira ama evre yose ya Gi.F.S turetse amafilme amakuru metrage n'ibindi biganiro dukora ibiganiro byose bica ngaha muri mezo ya Homewood byose ubisangaho kandi ndazi yuko umuntu wese atukwirwa arigora cyane ufa kugura amamega gusa ibisigaye byose ubisangaho kandi uraryoherwa. President tumara ikiganiro nkuko uri mwatera kumeye cyane ko turabizi. Okay, umwatera nibaza ko yambaye yiteguye umwanya wose. Okay, in mood action. Ndabona yuko uraberewe. None ntushaka gusohokana. Urakoze cyane President yarubana ruwatera. Sinaronye byanda kubishura. Okay. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye muheza kigo cyane. Namwe turabashimiye gose kubona mutwakira aha mu nyubako za Homewood TV ndabona ibintu bimeze neza cyane nukuri Imana ibaje imbere iyi mezo ishikaritera imbere nk'umuzinga murakoze nawe. Amen.